Murakaza neza kuri Parfum Nzeyimana Media. Nkuko bisanzwe nca kinyamakuru kibashikiza ibintu bishasha, ibintu bigezweho, ibintu bituma mumererwa neza, bigatuma mumenya ubumenyi byinshi bitandukanye hirya no hino ku isi hatandukanye. Akenshi bavuze umugwiza atunga muri bimwe baraba, hari naho baraba inzu aba yubatse, bakaraba ibyo atunze, bakaraba amahera afise muri konte, inganda n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi twakuzaniye inzu zishika kuri 10 zinini ku isi. Aho turavuga mu burebure cyangwa se ama etage ziba zifise. Nimba ikiri mushasha kuri ino video yacu akaba ari ubwa mbere ubonye kino kinyamakuru, kanda subscribe kugira uzoze ushobora kubana nacu mu video yose tubahereza uko byamye. Ntibibagiye kandi gukunda video, wandike no muri commentaire uko ubona bimeze. Ku mwanya wa 10 tuhasanga hotel yitwa Willy Tower Chicago yo muri Etazini. Iyo nayo ikaba ifise uburebure bw'imetero 143 z'ubuja hejuru. Ikaba yaremerewe gukora ku mugaragaro mu 1974. Iyo nzu ikaba isanzwe igizwe n'ama etage 8 afise amabiro, ifise naho kurara mbere n'amahoteli menshi atandukanye. Ku mwanya wa 9 dusanga inzu yitwa International Commerçant muri Hong Kong. Ikaba ipima uburebure bw'144 bw'imetero z'ubuja hejuru. Ikaba iherereye muri Hong Kong mu Bushinwa. Ikaba yaremeje gukora ku mugaragaro mu 2010. Iyo etage ikaba igizwe n'ama etage 18 ifise amabiro, ifise n'amahoteli n'ibindi byinshi bitandukanye. Ku nimero 8 tuhasanga hotel yitwa Otoe Decored Seed. Zikaba ifise uburebure bw'imetero 555. Ikaba iherereye muri Seoul muri Korea du Sud. Ikaba yaremeye gukora ku mugaragaro mu 2017. Iyo hotel ikaba isanzwe igizwe n'ama etage 3, igizwe n'ibiro n'amahoteli yo kuraramo mbere n'ibindi byinshi bitandukanye. Ku mwanya w'indwi tuhasanga inzu ndende cyane yitwa Shanghai Tower Shanghai yo mu Bushinwa. Iyi hotel ikaba igizwe n'uburebure bwa 632 z'ubuja hejuru. Ikaba iherereye mu gisagara ca Shanghai mu gihugu c'Ubushinwa. Iyi hotel ikaba yaraje kwemezwa mu 2015 kugira ikore ku mugaragaro. Iyi etage ikaba isanzwe igizwe n'ama etage 38. Ku mwanya wa 6 tuhasanga inzu ndende cyane yitwa One World Center iri muri New York. Ikaba isanzwe igizwe n'uburebure bw'imetero 541 z'uburebure. Ikaba iherereye mu gisagara ca New York. Ikaba yaremewe gukora ku mugaragaro mu mwaka wa 2014. Inyubako ndende ikaba igizwe n'ama etage 108, ikaba igizwe n'amabiro mbere n'ibindi bisata bitandukanye bikorerwa muri yo. Ku mwanya wa 5 tuhasanga inzu yitwa Ping Finance Centre Shenzhen mu Bushinwa. Iyo nzu ikaba igizwe n'uburebure bw'imetero 599 z'ubuja hejuru. Iyi nzu ndende ikaba iherereye Shenzhen mu Bushinwa, kandi ikaba yaremerewe gukora ku mugaragaro mu mwaka wa 2017. Inzu ikaba isanzwe igizwe n'ama etage ashika ku 115, ikaba igizwe n'amahoteli n'amabiro mbere n'ibindi bisata bitandukanye ukoreramwo. Ku mwanya wa 4 tuhasanga inzu ndende cyane iherereye Central Park Tower iri muri New York. Iyi ikaba isanzwe ifise uburebure bw'imetero 571 z'ubuja hejuru. Iyi nzu twavuga ko ariyo nzu biboneka yuko ariyo ndende muri New York. Ikaba yaremerewe gukora ku mugaragaro mu mwaka wa 2020. Inzu cyo womenya ikaba igizwe n'ama etage maremare 131, ikaba igizwe n'ibindi bisata bitandukanye bikorera muri yo. Ku mwanya wa 3 tuhasanga hotel Kuala Lumpur iherereye muri Malaysia. Inzu ikaba igizwe n'uburebure bw'imetero 679 z'ubuja hejuru. Inzu ndende cyane ikaba iherereye i Kuala Lumpur muri Malaysia, kandi akaba ari inzu ndende muri ico gihugu. Ikaba yaremerewe gukora ku mugaragaro mu 2022. Inzu ikaba isanzwe igizwe n'ama etage ashika 118, ikaba ifise amabiro n'ibindi bisata bitandukanye bikorera muri yo. Ku mwanya wa 2 tuhasanga inzu ndende cyane yitwa Burj Khalifa iherereye mu gihugu gisagara ca Dubai. Ikaba isanzwe igizwe n'uburebure bw'imetero 828 z'amaja hejuru. Cyo womenya no ko inzu ariyo nzu isanzwe ari ndende nyuma yo kwemeza gukora ku mugaragaro mu mwaka wa 2010. Iyi ikaba ariyo nzu iherereye muri Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ikaba isanzwe igizwe n'ama etage ashika kuri 163, ikaba igizwe n'ibindi bisata byinshi bitandukanye bikorerwa kuri yo. Ku mwanya wa mbere tuhasanga inzu yitwa Jeddah Tower Jeddah Arabie Saoudite. Ikaba isanzwe igizwe na hotel y'uburebure ushika 1001 z'imetero z'ubuja hejuru. Ikaba iherereye muri Jeddah muri Arabia Saoudite. Ikaba kugeza ubu itaremezwa, kandi ikaba isanzwe igizwe n'ama etage ashika 165, ikaba igizwe n'amabiro n'ibindi bisata byinshi bitandukanye. Wamenya yuko mu guhitamo izi nzu nziza zisanzwe arizo zirezire ku isi, isunga mu kuzubaka bakoresha amabeto n'ibindi bisata n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye kugira ngo nizo zahendwa n'umuyaga. Wakiriye gute ino video twakuzaniye kuri uyu munsi? Ni ikihe gisagara waba wifuza kuvisita muri ibi? Kagiye turakuzanira kuri uyu munsi. Wibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira tuzatubana buri munsi mu bintu byinshi bitandukanye tubazanira kuri ino chaîne yanyu. Ibazana ibintu bishasha, ibintu bigezweho. Kuri micro ya Parfum Nzeyimana, naho utaha tukanira kuzindi ngingo. Ciao ciao. Murakoze.